hama haza les mêmes histoires kandi muri leta n'ikintu kitumvikana. None iyo umuntu yibaje none abashikanganje bose bakora kumwe en commettant les mêmes erreurs kandi nta wuza ngo akosore. Aho niho hari ikibazo cyane cyane. None ko ashikanganje havuye hakazuye none nta muntu numwe ashokosora. Bizokwama ari ibyo biza bigaruka none amaherezo na yayo aha ni ikibazo gikomeye cyane kuko finalement umengo guhindura abashikiranganje ce n'est pas le problème mugabo ikibazo ku bintu byamari bya bindi les mêmes plaintes les mêmes questions. Ibintu mu butungana abantu ngo bafungirwe ubusa, abantu bafungwa bakahabwa n'ikigongo ntibasohoke ntibagire les mêmes questions qui reviennent chaque fois. Uvuze ati none qui est responsable nimba ibintu bidahinduka tubanze duhija mu bushikiranganje atubwire qui est responsable w'ibi bintu ko nibyumvikana qui est responsable tubibaze ko bashikanje bakurakuranwa. Pourquoi la même histoire? Mbega abashikanje yo bageze mu biro baca bategekwa n'abakozi basanzwemwo. Nico kumbure n'icyo umuntu yugwa ati hari abantu badashaka guhindura, abantu bashaka ko ibintu bihinduka. Nimba ari ivyo kubera ikashikanje batavuga kugira ngo abakozi bavemwo bahinduke bavemwo basi. None bizoheza bigende gute? Nagomba ndababwira yuko na cyane nk'ivyerekeye abantu bafungwa hariho ikibazo cyo kudafata ingingo kubera yuko bategerezwa kuba bafise ayo madosiye y'abo bantu bakabona yuko bakwiriye yuko borekugwa ugasanga ntibafashe ingingo. Ari naco gituma kubera yuko bamuca usanga bamera nk'abatinya gufata ingingo kuko mu bantu bafungwa twibukanye yuko uretse abaca mu maparke amadosiye yabo kabusanga baranyuze kwa OPG hanyuma bakaza muri parke mugabo kandi twibukana yuko hariho n'abandi bantu bafungwa banyuze mu zindi nzego tuvuge nko muri renseignement. Iki mutabadoma ku rutoki vyibure nka hano muji hano kuko hari ibintu bitumvikana aho kugira ngo turi gufatira muri rusangi mutubwire muti aba no bishe ibikorwa no batumye ibikorwa bidatera imbere. Camwibaza ikibazo c'abafungwa ingene cama kigaruka kikavugwa ni bande bavyica abo bantu bafata ingingo ni bande. Nico dukeneye kugira ngo nawe mutubwire muti abo tugiye kubahanuku tugiye kubakoresha ibi nibi kuko nayo handi hoho muraza mukatubwira amajambo no babwira nk'aya majambo muvuze muti hariho turaca tumva ko ari amajambo ubu ja mu bikorwa tugwe mutubwiye muti ibibazo twavyumvise kuko aha tuzava dusaba umukuru w'igihugu kugira ngo abashikiranganje bazohere baza hano bibana n'icyo tubakurira hano kuko ntibyumvikana sino muze mutubwira muvugisha ukuri kugira natwe tubone ingene tubafasha. Muvuze muti abafata ingingo ni bande atabacunza amaprison nimba abacunza amaprison ni mubavuge ni bande. Jewe je reste convaincu ko turashobora kudashika 100% kuri réussite mugabo jewe ico nemeye nuko ngiye kwemplika mu kuko jewe umunsi n'umushikiranganje murabona yuko ndi ngaho imbere yanyu hari ibibazo bimwe mugabo atari jewe nabaye intambamye kugira ngo uyu afungwe mbere afungike ubusa cyangwa ubundi. Ico gituma nanje abo bantu bose nemeye yuko ngiye kubavugisha kugira ngo aba bantu bose bari mu maprison batategerezwa kuba mu maprison bashobore gufungurwa. Hanyuma ikindi kintu nobabwira ibi bintu by'abantu bafungwa biragoye kuko je nk'umushikiranganje ushobora gufata ingingo mugabo abandi banteje bagaca bagenda bavuga mu ibarabara ngo yafunguye umuntu w'inkozi y'ikibi yafunguye umuntu ameze uko ainsi de suite. Nico gituma muri strategy niyumvira abantu bose bari impliqué kugira ngo twumve kumwe
ko idosiye y'uyu muntu ashobora kurekugwa atangorane biteye muri ayo mezi 2 nemeye yuko abo bantu bose nzobempirikamo kugira ngo turaba abo bantu bashobora kurekugwa hanyuma bashobore kurekugwa